gutakaza ikintu kirindiriye umwaka wose mwateguriye umwaka wose ni deception. Urumva nyine ubabaye, urumva nyine utangwa kwiyumvira ibintu byinshi, ce qui n'a pas été fait qui devait être fait. Uciye wishyira mu kibanza c'umukinyi, pani yahushije ingene yavyakiriye, ahantu atagize ikintu, changement itabaye canke yabaye, iyo twari kugira gutyo kudigera defete ya finale ya game 7 wari watsinze gusha kuri 3-2, wagira uti nyirangire 4-2 hamugatsindwa 2 match consécutifs. Urumva ni ikintu kigoye. Uramara iminsi kugira ngo ugere ahantu uvuga uti nabikize canke vyageze ahantu navyibagiye. Ntibihera uko nyene, ntibihera, karagumaho. Mugabo mugani uraho ari umuntu wo mu runani yagize akantu avuga ngo bavugije sifflet ya nyuma ya match ibitegura le début du championnat prochain. Donc nk'umu sportif uraduza umutwe uvuga ati OK, turatakaje finale mugabo ce n'est pas la fin, on se rassemble, hama turondere energie aho zova hose, hama tureconstruise. Ce n'est pas oublié mugabo c'est un cours de digestion où turi kuri phase yavuga ati OK, byarabaye mugabo nk'ubu deja two turavugana abakinyi batangiye travail individuel, abakinyi ko arikoresha, abakinyi ko service ariko arakoresha, no bisigura yuko le championnat prochain yatanga gutegurwa.